Ndabahaye mwiriwe cyane bakunzi ba Samy-well TV canke mwaramutse bivaye na muherereye mu mpera zose z'isi turabakunda cyane kandi murazi yuko tudahengeshanya kubahereza bishasha rero nuko tubigenza na cyane cyane mu gisata c'imico kama nkuko tudahengeshanya buri gihe kubahereza bishasha mu gisata c'imico kama uno munsi televiziyo yanyu ya Samy-well TV yagendeye ikibanza ugwaruka rw'igihugu basanzwe bimenyererezamo kandi basanzwe bakora ibidasanzwe na cyane cyane mu murisho w'ingoma ni muri yo ntumbero rero twashitse kuri kino kibanza kugira ngo turabe tuganire kandi tumenye vyinshi cyane na cyane cyane ku murisho w'ingoma murazi yuko ingoma ni ikintu gikomeye cyane kanatsinda novuga yuko kiri no muri patrimoine ya UNESCO ivyo birazwi mu tungo kamere canke umurage w'isi ni naco gituma rero twashitse kuri kino kibanza kidasanzwe kugira ngo turabe ino mikangara ingene ikubita ingoma igakubita umurisho kandi bikaryoha cyane rero bakunzi ba Samy-well TV mubane natwe mu mwanya kugira ngo dushobore gusangira ikiganiro kuko tujya kuyigira byinshi cyane tujya kuyaga na cyane cyane ku imico y'igihugu na cyane cyane mu gisata cyo kuvuza ingoma ndetse n'ico gutamba na cyane cyane kubigeme bakunzi rero ba Samy-well TV namwe mwese muri ko muradukurikirana mugume hafi yacu kugira ngo dushobore gusangira iki kiyago iki giteramo kidasanzwe go turabahaye ikaze
Wow, c'est très joli comme vous venez de le voir. Naina bibabwiye je sinyaga amasigara cicaro murabona neza ko ari ibintu biri très magnifique bibereye ijisho biryoshe en tout cas nta murundi w'umutima turazi ko twese abarundi twiyemerera ikintu kimwe twiyemerera d'abord iri drapo ryacu ry'u Burundi twishimiye kuba turi abarundi n'ingoma yacu ingoma zacu mwisi nabo numatabizi yuko ingoma z'u Burundi ziri mu murage w'isi ico bita patrimoine de l'UNESCO yazishize mu matungo yayo y'isi ni kuvuga yuko ahantu hose hari ingoma uca wumva automatiquement ko ari umurundi umuntu wese yumvise ingoma ashaka guca amenya ico kintu icari cyashaka kumenya ko nu Burundi rero nibaze ko no barandira cyane reka tubanze tuyage dusangire ikiyago ni muri ino ntumbero twashikiriye ino club itavyorosha umugwi ndangakaranga ugira igikorwa cy'amateka cyane ukaba ukorera muri zone ya Kanyosha ni muri commune ya Muha neza na neza muri quartier ya Musama reka rero dusangire ikiyago kuko twashoye kuronka amahirwe yo gusha kuyaga numwe novuga yuko ari urongoye umugwi hanyuma kumbure turaje gutanga n'ijambo no kubandi bafashanya ico gikorwa reka tubaramutse namahoro mahoro cyane murameze neza nkuko mubibona ndabona akadugumba ka kurenze ego sinzi ko abanywanyi ari batubona yuko akadugumba ka kurenze kubera ko turi abapatriote yene tegezwa kuturenga turi abapatriote turi abarundi applaudissez pour les Burundais. Wow, c'est très joli. Hanyuma rero reka tuyage gatoyi. Uyu mugwi wanyu n'umugwi ndangakaranga musanzwe mukubita umurisho muvuza umurisho ingoma kandi zinasigura n'ikintu gikomeye cyane muri kahise n'imico n'imigenzo y'abarundi kuva kuri ntare rushatsi siko rero uyu mugwi wanyu witwa gute? Numugwi ndangakaranga umuvumero w'inyambo. Umuvumero w'inyambo. Umugwi wanyu ukorera he ku bari mu mihingo yose y'igihugu ndetse no mwisi? Ni muri commune Muha zone Kanyosha ku barabara rya kane ku ishure ryitwa Goshen International School kabaryo dukoreramo. Umuvumero w'inyambo. Umaze igihe kingana gute mukora? Turamaze apepe imyaka 5 dukora. Imyaka 5. Urumva muri nzobe? Turagerageza. Nabonye yuko antuka nibaza yuko atarugaya je nabonye umenga ibintu bimeze neza. Twe turashima aho tugeza ariko kandi ntawamaye yuzuza hari abashobora kuvuga ati hari agahaza ariko nato turizera ko tuzoba twahashitse ejo canke hirya ejo. Uyu mugwi wanyu umuvumero w'inyambo mufise igitigiri c'aba abiyeretse bangana gute? Twavuga kuko biri mu bisata bitandukanye urabona turi mu gisata c'ingoma ariko hari igindi gisata c'imbyino basanzwe baririmba n'abatamba intambo z'ikirundi nyene izakaranga kacu. Uriko uragereranya mwebwe nyene muri umugwi wo gufuza umurisho mungana nka gute? Turi 30. 30 ni benshi. None uravuze ko mumaze imyaka 5 nizihe ibindi bihe bikuru mumaze gucamwo birashika mukaba mumaze kuja guserukira ibikorwa vy'igihugu canke mvuze ibikorwa vy'igihugu kwego rukuru canke n'inzego zo hasi zose murazi ko umurisho ingoma ni ico kintu c'abagiseruka amahirwe mumaze kuyaronka? Turamaze kuyaronka rimwe nubwo atagarutse ariko turizera yuko atuzongera tukayaronka. Ego. None birashika yuko bashobora kubakotesha canke abo bakenera bagashobora kubaronka vyoroshe kugira ngo muje kuvuza umurisho? Ego cyane. Biramaze kubashikira mukaja kuvuza hana hari? Ego biramaze gushika nkuko nabibabwiye. Biramaze kudushikira ku rwego rw'igihugu tukagenda guserukira kwiyereka badutumye ko tumaze rero no kuja kuryohereza abandi nk'iyo habaye nk'ibirori kanaka evenema ego ibintu nk'ivyo. None nakahe karusho muri ko muraraba gushiraho umugwi nk'uyu na cyane ndabona ko muri miyabaga gusa nakahe karusho mubibona? Akarusho bwa mbere no kugira tugwanira igihugu n'akaranga kacu kubera ko
iyo mudafise umuco ntacyo muba mufise mu gihugu. Ikintu kitagira umuco nikibaho muri make nta muntu atagira umuco. Imbo birashika ukaba ufise ariko ugatituka. Yego barawutitira mu ubuhari uko biri. Ubuhari. Rero iyo umaze gutituka buke buke uratinda ugahera ugasanga kwawe bagiye. Yego uravuze kugwanira umuco, kugwanira igihugu mu buryo bw'akaranga hanyuma nta kindi. Bo ibindi navyo ni kugira ngo natwe tubeho. Namwe mubeho. Yego. Umuntu akabivyaza umusaruro. Yego. Umuntu akaronka nako n'agasabuni urabona kadugumba ko kaba kenshi. Bihora bishika abamaze gutera imbere cyane bakaronka amahirwe yo gushora kwambuka igihugu bakajabuka imbibe mwe biramaze kubashikira. Ntibiradushikira. None murizeye uko bishobora kuzobashikira igihe kimwe. Bo nabo nyene nizera ko batanguye nkuko nkuko muri ko murabigira nibaza ko abariko baradukurikirana ari benshi barashobora kutwikora ko natwe turi president igihe cyose. Yego turahari. Na cyane cyane ko mbona mengo ubumenyi murabufise cyane. None ndabona mwazanye ugwaruka ngaha nta rindi hangiro mufise yo gushaka gutuma kugwaruka rushoboka kugira ngo bashe kuronka ama occupation baronke igishobora kubiriza mu gihe baje muri ibi nabiriya kugira ngo bakore ibikorwa kumbure bishobora gutuma batoshobora kuja mu bintu bibasamaza. Bo ego ibigiye inama bigira imana kandi ugirigire ugira babiri bisanzwe turiko dukorera hamwe ngaha anye mu by'akaranga turungurana n'ivyumviro avuga ati burya anye hamwe turabajene twoza kuwa Mungu gusa no kuwa gatatu ariko yindi minsi ugasanga turiko turaherera n'ubundi biratubera intambamye twariko turiyumvira gukora ibijanye no kwiyungunganya nk'akarorero mu byo kubaza. Nico nagira ndakubaze niyahe migambi mufise muri kazoza kumbure turabona ko umugambi wa mbere mwaratanguye intango niya yindi migambi mufise muri kazoza muri uwo mugwi ndangakaranga wanyu. Bo uretse ibi byo kwigisha abana ibijanye n'imico n'akaranga by'igihugu cyacu twifuza yuko twoza turabaza nk'akarorero tugakora nk'udutebe intebe nazo nimba wokora gasonga bugari ako umuntu aje agasiga 200 birashobora gufasha mugenzanje kuko urabona aha dukoresha inguvu rero tuba dukeneye kuzisubiza kandi kubera yuko ivyo biraka kumbure tudashobora kubironka vyoroshe canke nkuko twari tuvyifuza ariko dukoze nk'akantu ko gukora nk'agasonga bugari aho gasonga bugari umuntu akakagura nanje ninagwara umutwe muri hamwe twakuramwe agasonga bugari tuzokuramwe paracetamol kugira ngo ujya mutwe umuntu abe ikindi kandi uretse nico turiko turategura kurimira hamwe uturimwa duto bivaye na mikoro yacu kugira ngo tuturima naco tuzodusahirize ejo canke hirya ejo. Ndumva yuko mufise imigambi myinshi kandi ishobora gusaba gufatwa mu mugongo none musaba iki kumbure abayobozi abadukuriye na cyane cyane ko muri ko mukora igikorwa ciza nk'iki cyo gushigikira imico n'akaranga vy'igihugu murazi yuko igikorwa nk'iki guforoma imiyabaga kugira ngo bashobore kubandanya bashigikira imico n'akaranga ari igikorwa umwe wese yoshobora gutera intege none musaba iki kumbure abatuyoboye. Turasaba abatuyoboye ko bo tuba hafi bakadushigikira kuko ururimi bw'umwe rukamwivyusha kandi urumva mwabonye ko turi benshi hari abakiri bato cyane abisumbuye buke buke haba mu nkumi imisore amako turi benshi cyane rero kwankadra abantu benshi hari gihe duhura n'ibibazo ugasanga turabura ingene dushikira burumwe ahari nk'igihe yagize ikibazo canke vyamugoye nkuko canke kuriya anye. Ego nta gihe murigera mwiyumvira yuko atireka tuje kudodora canke ntari mwigera mubikora nari. Bo ivyo onye turamaze kubigerageza ariko ntiturishugwa. Kumbure ngira hashobora ko hari indi migwi ndangakaranga mushobora kuba muri ko mukora ibikorwa bimwe nk'ibi nyene muri aka karere nyene turimo. Irahari. Ego kubihari navyo byo bari vyiza kuko igikorwa cyo kwisangiza mwenyene hanyuma mu gusozera gatoyi niki yohanura urwaruka na cyane cyane mu rungano rwanyu ko ndabona mwese mu rugwaruka niki yoshaka guhanura urwaruka.
bo ugwaruka impanuro nobaha nibamenye ko twebwe ari twe Burundi bw'ejo ibi turiko turakora si ibyo twe twakreye twashizeho ni basokuru babituraze harabaye basokuruza na basokuruza bacu mugabo babisigiye abandi gushika kuri ba data w'iwacu hama natwe turashikirwa bisanzwe cyambere no bahanura igihugu nici wacu kandi imico n'imigenzo n'ivyacu mu gihe rero tutariko turabishigikira ngo tubibe hafi ejo igihugu tuzosanga abandi barakidutwaye nabahanura rero kuza dufata ibyacu tubiha agaciro hama dukorere hamwe kugira ngo tugwanya boza baduca mu mbavu kugira ngo badusamburire ibyacu. Bakunzi ba Samy-well TV twe twabemereye yuko umugwi ndangakaranga umuvumero w'inyambo ufise ibisata bitandukanye murabona yuko ubu naho ni gisata c'abigeme bajeje gutamba indirimbo imvyino z'ikirundi na bigeme bacaruka kandi babishoboye cyane babikorana ubwira n'umwete gose reka rero dusangire ikiyago nabo bashobore kutuyagira kumbure uko babigenza mu wabo ndangakaranga twashoboye kwegera umwe mu yashoboye guserukira abandi mu basangiye umugwi reka tumusabe ubwa mbere bwo abanze yidondore mwigemera amahoro namahoro mumeze neza ego ashobora kwidondora akazina kanyu ariko baradukurikirana kuri televiziyo hari ya Samy-well TV murashaka kwidondora akazina kanyu ego murakoze hama amazina yanje nitwa Dorcas Ngiyumva sanzwe ndi mpurukiye mu mugwi umuvumero w'inyambo ego mu mugwi nsanzwe nkora igikorwa c'umwanditsi abo twita abasecrétaire ariko kandi nkaba ndi umuvice entraîneuse nkaba ndamufasha ibikorwa byo kwigisha intambo ngaha muri umugwi w'umuvumero w'inyambo umuvumero w'inyambo mwebwe muri mu gisata cyo gutamba indirimbo z'ikirundi imvyino z'ikirundi none mwebwe namwe mu mazige kingana gute nico kimwe na nujya mugwi usanzwe uvuza ingoma oya umugwi usanzwe uvuza ingoma watanguye kuva kera ariko kandi baratanguranye n'umugwi usanzwe ukora ibintu byo gutamba ariko uyu mugwi jewe ndawumazemwo imyaka 4 igihe watangura siho narindi ariko turamaranye ikiringo c'imyaka 4 urumva tuvuge yuko ari gisata gikomoka ku mugwi ndangakaranga uvuza ingoma wa umuvumero w'inyambo ego niko twobivuga kuko watanguye uvuza ingoma ariko mu nyuma barabona yuko nabigeme bashobora kujamwo kugira bashobore kubafasha ku gikorwa cyo gutamba twabonye mu rugwaruka rutari ruke rusanzwe ruvyina ziya ndirimbo z'ikirundi uri kuraraba ubona mungana nka gute
turafise imigwi ishika kuri 3 turafise iyo twita groupe A n'abakobwa bashobora kuba bakuze turafise n'iyindi groupe B abakobwa basanzwe bari mu myaka igereranye tukagira kandi na groupe C iyo nayo ni groupe y'abana nk'abantu bashasha baje dutangura kwigisha hama uko umuntu yitabira ibikorwa n'ukuntu atera imbere tukaza turamuduza gushika gashika muri groupe A. Nimba naravye neza nabonye yuko umengo mu mugwi wanyu ndabonyemo umengo igitsina hungu sinzi. Ego hari umuhungu asanzwe akunda gutamba ibintu by'abakobwa kandi ntitwamukumiriye kubera ko avyiyumvamwo kubera ko ngaha nidukumirana turakunda umuntu wese impano yiwe afise ayigaragaza nimba rero yari yumvisemo afise iyo mpano yo gutamba mu bakobwa twaramuretse kandi mwabonye ko atamba neza cyane. Urabona ko abishoboye? Ego arabishoboye mbere arusha mbere n'abakobwa benshi. Ego kandi turamuhimbariye kandi uko ameze turakunda ukuntu atamba twaramwakiriye mu mugwi wacu konyene. None biramaze gushika canke na kahe karusho ubona kuba uri muri uno mugwi ndangakaranga uvyina imvyino z'ikirundi na kahe karusho ubibonamo? Bon akarusho ni kanini gusa reka mvuge gatoya ubwa mbere hoho ndakunda kuba ndi mu mugwi ko vyaramenyesheje byinshi kubijanye n'akaranga hari byinshi ntarinzi bon nka je nashitse mu mugwi ntazi nuko abakobwa babujijwe kuvuza ingoma nashitse ubwa mbere mvuza ingoma barambwira ati oya abakobwa ntibavuza ingoma gusa urashaka kuja mu gisata cyo kuririmba canke kuvyina hama ndi exercer muri iyo yindi muri ivyo bindi bikorwa hama akandi karusho novuga nuko bishobora kumpa ico no kwita occupation umwanya abandi uruzi rwarunga nkatwe baba bari mu ngeso mbi mu bindi bintu ariko jewe muri uno mwanya ndonse umwanya ntariko ndiga ndashobora kuza ngaha nkumva ameze neza ikindi naco biramfasha kumenya byinshi kwiadapta kumenya kubana neza n'abantu kurabona ko hari abantu batandukanye turi kumwe n'abantu batandukanye ndamenyera kubana neza n'abandi ikindi naco bon ni nakazi kuri jewe voilà venez de dire ko ari akazi pour dire que hariho fuyi mwamura en provenance yako ibintu byanyu muri ko murakora biramaze gushika ugashaka kuronka yuko wamura kugira ngo uronke uvyaze umusaruro kino gikorwa cyane. Ego biramaze kumpa akarusho kanini kubera ko ubwa mbere hoho turagira ivyo bita amamarché turaronka ibikorwa bimwe tuja kuryohereza abantu rubanza mu mariage canke mu bindi bikorwa biraturonsa udufaranga duke naho tutovuga ngo nitwisha ariko turadufasha ikindi naco ukukuntu naje ndimenyereza akaranga vyaratumye nkunda akaranga ku buryo ubu nsanzwe nkora n'igikorwa cyo kuvuga amazina bon nabikuye ngaha mu karanga amajamba mwamwe ibintu nkoresha ndabikura ngaha mu karanga n'ibintu ntazi insiguro byinshi ndabimenya ngaho urumva sinakazi gusa nkuramwe amafaranga ahubwo kambyariye n'akandi kazi yego urumva rero vyumvikana yuko ejo canke hirya ejo abashobora kuba bafise nk'imanza runaka barashaka kubikora. Ego barashaka kutwikora ko vraiment urubanza rwabo barashaka kuba ruryoshe kuko umugwi wacu vraiment ndawizeye uraryosha imanza nyinshi bikagenda neza. Biramaze gushika une fois deux fois ou plusieurs fois ko mushaka kwa maragiye ku participer mu mase festival cyangwa mu maceremonie y'imanza de kwa mariage n'iki biramaze. Ego ni incuro nyinshi vraiment kuko urabona nkuko nyene mushaka kwa muragira publicité n'undi muntu ashaka kuca yishima akavuga ati bon OK bajya abantu ndabashimye n'abantu benshi baba bo mu miryango barashaka utumenya tukagenda kubaryohereza imanza. Ntimuzimba. Bon oya byose bivana n'ivyo ukeneye sitwe tugucira we n'ivyo ukeneye oya sikubera isura ivyo ukeneye byose ugurire ngahenga n'ugura inyama sico kimwe. Urumva je ndibaza ngira ngo nanje jonje muzongira kandi we tuzogana n'ibintu bisa neza cyane we nugira ikibazo uzofe kutwitura. Ego hama none urundi gwaruka uruhanura iki canke uruhamagarira kugira ngo nta mpanuro ufise ushaka gutaka kurundi gwaruka rugenzi rwanyu kumbure aba basigaye ahana hariya mu makartier n'iki. Ego jewe ugwaruka nkanje no ruhanura ukunda akaranga kuko akaranga hari wavuze ngo utaye akaranga batayibanga rero akaranga karadufasha cyane kuko karatuma kandi turonka ivyo dukora ntituja mu ngeso mbi abandi aho umuntu amenyereye akaranga aramenya n'indero runtu n'inyifato runtu ukuntu yifata ntaja mu ngeso mbi nk'izabandi bajamwo ikindi naco arafata umwanya wiwe akiteza imbere akagira aho yishikanye apana kuja kuraba ngo abanakakora ibi nakakora ariko ivyo dukora ngaha biratuma dutera imbere uretse mu mutwe gusa ariko kandi biraduteza imbere no mu nyifato.
mu kurangiza niki ushobora gusaba kumbure urabona ko umugwi ugikura ugikeneye abawufata mu mugongo hari ico ufise ku mutima ushaka gusaba nko gusaba abandi ushaka gusaba none muri kwije bon si kuvuga ko twikwije twama dushaka abadufata mu mugongo voilà nico gituma niko ndakubwira nti gusaba umuntu utafise umuvyeyi ashobora kuba atari umuvyeyi wawe amaraso mugaka ari umuvyeyi mu buryo bw'inzego z'igihugu abayobozi tufise abadukuriye abadutwara byose navyo birashoboka ubwa mbere hoho ndahera ku bantu bo hejuru ndabasaba yuko bobandanya badushigikira kuko natwe turakunda karanga kandi ushaka kugateza imbere turasaba yuko bodushigikira yaba mu mvyino mu bintu vyo kuririmba no kuvuza ingoma nako duse imigwi myinshi ikindi naco turasaba n'abantu basanzwe nimba ari abavyeyi kurungika abana babo bakaza bakadufata nabo mu mugongo bagashobora kugaragaza impano zabo ikindi naco turafise n'amapage n'indirimbo twasohoye kuba bazikurikirana kuba batugira amapartage nabo bantu basanzwe nyene bo hasi nabo nyene turabakenguruka kuri ivyo kuri ako kigoro bagira kugira badushigikire uhejeje kuvuga ko mufise page iyo page yanyu yitwa gute turafise page kuri Facebook yitwa Association Culturelle Umuvumero W'Inyambo turafise kandi n'iyindi yo kuri channel yacu ya YouTube ya Association Culturelle Umuvumero W'Inyambo hariko clip twakoze yitwa Uburundi bwa Nyaburunga rero kuba bashobora kudushigikira mu bwo buryo naho nyene turabishima yego bakoze Samy-well TV murashaka kubasupportinga muciye kuri ku buhinga ngurukana bumenyi ni kuri YouTube Association quoi Culturelle Umuvumero W'Inyambo mugaklika ko muca mubona ibikorwa vyabo komisa ushobora kuvuga uti je ndabakeneye ushobora gucubona ama produit yabo hama ukabegera vyoroshe ndetse no kuri Facebook hose ni Association Culturelle Umuvumero W'Inyambo hose urashobora kubaronka rero kugira ngo turangize baza munyibutse akazina kanyu gatoya nitwa Dorcas Sengiyumva Dorcas Sengiyumva wasanzwe waserukiye uyu mugwi Umuvumero W'Inyambo usanzwe utamba imvyino z'ikirundi turagushimiye murakoze namwe turabashimiye kumbure ejo canke hirya ejo nitwasubira kubakenera nibaza ko muzo duha umwanya neza cane murakoze namwe ego bakunzi ba Samy-well TV mariko muradukurikirana mwese naha turangirije iki kiganiro kidasanzwe mwebwe mwese mwagikurikiranye ndazi neza ko cabanezereje rero uwo cashimishije ico no musaba nuko yobanza akagisangiza n'abandi ni partage hanyuma nimwibagire kugira subscribe ni s'abonner hanyuma kugira ngo muzohore muza muraronka byinshi bishasha byacu turabashikiriza uko bukeye uko bwije turabakunda cyane merci bye bye